kubariko baradukurikirana twese kuri chaîne ya Cool Bros TV tubibutsa yuko muza kugira subscribe mukongera mukayipartage kugira abandi bashobora kuyiraba. Kuri no munsi twiko tukora ikiganiro ni cya kiganiro usanzwe mumenyereye mugabo nubwo kikiri gishasha Bros Activity. Twatumiye kumwe n'undi mutumire dusanzwe turamumenyereye mu basanzwe bamuri hafi cyane mugabo abandi bantu batamuzi. Rero no munsi twamutumiye kugira dushobore kumubaza byinshi mu buzima bwiwe mu vyakora no muri gahunda mu byategekanya mu bisanzwe. Ego ntangura ndamuramutsa. Muramutse amahoro neza. Ego ku kazina babita bande? Nsanze nitwa Nzosaba Tarcisse. Ego niryo zina. Nzosaba Tarcisse abatamuzi akora iki? Asanzwe ajeje iki mu bisanzwe? Mu kazi ka misi yose ndumwigisha. Ndigisha ariko kandi nsanzwe nkora n'ibindi bikorwa byo kwankadra canke gufasha abajene hamwe n'ibindi bikorwa bijanye no mwiterambere ry'igihugu. Ico nyene nico catumye tumutumira mu bikorwa byo gufasha abajene no mwiterambere y'igihugu. Twashaka tumubaze gatoyi mu bajene mbe muri ko mubafasha gute mwiterambere ry'igihugu ho bimeze gute? Gambere nabivuze turimishira hamwe turafishira hamwe gitwa JIAD ni Association des Jeunes Intellectuels Actifs pour le Développement. Rero turagerageza kugira ngo tubegeranye hama dushobore kumenya impano zabo noneho tubafashe kugira bashobore kugera ku nzozi zabo. Ego mwoba harabo mumaze gufasha bamaze kubatangura bamaze gufashwa n'ishyirahamwe ryanyu? Baramaze gufashwa kandi benshi baratubwira ko bibafasha. Ubufasha dutanga se amafaranga ariko iyo umuntu mufashije kugira ashobore kumenya impano yiwe bwa mbere ni ikintu gikomeye. Impano turayivukana muga amahera ntituyavukana ariko impano iraza igafasha kuronka ya mafaranga. Rero ibyo tubafasha turabaha inyigisho zitandukanye gaca bituma bo kwiteza imbere. Ego nta mpano numva nukuvuga impano zose zishoboka murashobora kuzifasha uje abagana afise iyo mpano. Nta muntu numwe mu bisanzwe avuka ata mpano afise. Ego ndavyumva. None mu iterambere ry'igihugu bica biza gufasha iki cyangwa ishyirahamwe ryanyu nta kanyungu ngo biheza ngo musabe mwebwe mubifashe uko nyene kugira bica bigenda mwebwe bica bigenda gute? No muhamagaro dusanzwemo kandi no munsi bitanguye. Twabitanguye jewe kuva ngiheza amashuri na umuhamagaro narawamanye ukumva ko hari ahantu nokura abantu nkabashikana mu iterambere. Rero ico twe bidufasha umuhamagaro ni ikintu gikomeye uri kurabikora nubwo urumva nyene kuryohewe nta mafaranga tubasaba tubikora ku buntu uretse gusa ko ari bo bavyungukiramo mu kuvyungukiramo naho usanga umuntu yaronse ubumenyi umufasha kwiteza imbere mibi na biri. Iyo umwe ateye imbere igihugu kiba giteye imbere. Ego ikindi kibazo nasho ndakubaza aho nyene muramaze kuba mushira mwishira hamwe murafata ugwaruka mukaruzana rugakora impano zabo bakarugaragaza. Eske mamwe muri mwebwe hari habo baba bafise impano bereka ugo gwaruka ruba rubituye kugira bashobore kurufasha? Duhiga bafise ubumenyi jewe ico nkora hari ibyo nshoboye. Hama hariho abandi bantu usanga bafite ivyiyumviro bidasanzwe iyo babibwiye umuntu ashobora guca akora nawe ibintu bidasanzwe. Twe rero ku byo dushoboye kubafashisha turabikora mu kubegeranya tukabashira mu makrebe. Bamwe barashima kuba mu makrebe y'amakomedi andi mu Icongereza andi mu yo gukina. Kimwe nuko impano yose itereza kubazanira ikintu mu buzima impano ikababera ubuzima. Ego hanini ni nk'ibyo. Rero twe turakora ikindi kintu cyo kubaronderera abandi bantu baza gufasha mu byo kwigisha ari mu byo kwiteza imbere entrepreneuria ari mu by'uburongozi leadership n'ibindi byo nyene nagenda avuga byo kumenya n'impano. Ndavyumva yuko ni ikintu ciza cyane mbere ni ikintu kiza gufasha ugwaruka usanzwe yuko bakora rufise impano gwavukanye mugabo tariko bazigaragaza habona. Be kubijanye na leta muca mukorana gute cyangwa iryo shira muri agripa leta? Ubwa mbere leta iguma ifite ikibanza ca mbere. Shira hamwe ryacu riremewe. Ico leta rero dufasha gikomeye nuko ko twemerera yuko ishira hamwe ryacu rikora tukashobora kwegeranya abajene atangorane nimwe dufise. Mu bindi bijanye ntituzi ntambamye turazironka aho dukorera ariko
byose birashoboka turamaze kubona ko turamaze gushobora byinshi aho tugiye gusaba sare tukayironka dukeneye kugirisha nko kugirisha ama talent show niko no byita kwerekana impano demonstration de talent ntibatugora abadutwara abategetsi administration ntitugora tugiye kuyisaba uruhusha ikibyemera kuko nayone irazi yuko hariyo ingufu zidasanzwe mu gwaruka iyo gwaruka rumenye neza wigishijwe uraza rugakontribua dans le développement du pays. Ego ariko aho hantu ndafise akabazo impano yivukanye kandi irakeneye kugira uyigaragaze kugira ikuvyare mu musaruro none ni gute wowe uza kumufasha bon turafata nko mu jeune aravutse afise impano kanaka yo gukina comedy azoshika imbere gute kugira iyo mpano yiwe ishobora kushura kumuvyarira ikintu nk'akarorero twafatiye kuri comedy ni nkuko hari izindi impano nyinshi zitandukanye haracariho ikibazo mu bantu ntibaramenya yuko impano ari kapitali ni kapitali ikomeye ubundi nibwo buzima iyo umuntu akoreye mu mpano yiwe biramuteza imbere rero nka comedy par exemple nkuko bibajije comedy ingene ishobora kuberamo ubuzima ni gute mu bisanzwe impano iza ifise ikiza kumarira abandi bantu ni kuvuga rero ibyo je mfise biza kubera inyishu wundi muntu ndabikoze je ndamubereye inyishu uwundi munsi azombera inyishu gute ni nkuko ashobora kuorganiza canke gutegura sinzi hono byiti gikorane ni uko bishoboka kugira tushobore guhuza yego ndashobora gutegura sketch ahantu hama nkatumira abandi bantu abajene barakunda bavuga ngo ni kirori barabikunda bagaca baza kandi baje jewe ndababereye inyishu kubera ngo n'ibintu ndabatwenza ndabaryohe hama nanje baje ndashobora kuvuga ati uzokwinjira azoriha aya canke aya hama ya mpano yanje ndiko ndayiteza imbere kandi hari n'ikiri kirafasha abaje nuko rero impano ishobora guteza imbere arabona numva bavuga yuko impano ishobora kuyivukana mugabo atari impano zose ishobora kukubyarira umusaruro ico wowe kwivuga gute mu bisanzwe impano yose iravyaza umusaruro niko bimeze kubera iki kubera ko mu bisanzwe impano n'ubushobozi n'ububasha ikintu kidasanzwe kiri muri twebwe kidufasha gukora ikintu ku rugero rwo hejuru no kuvuga ahubwo ikibazo nuko uwo muntu atabaramenya impano umuntu umwe yigeze kumbaza ngo none ngo kurya cyane ngo ni impano ndamubwira ati oya kurya cyane si impano nuvuga rero hari abakonfonda hari abitiranya akaja kuvuga ati jewe impano yanje ni kurya cyane ariko kurya cyane si impano rero aho tuvuga yuko impano atawiza gufasha ni mu gihe umuntu atatahwisharisha impano canke atarayimenya burya ni naco navuze twebwe dukora bikomeye wanashaka turabafasha kugira ni gute umuntu yomenya impano yiwe hariho ama etape umuntu achaka kugira amenye impano yiwe ego ndavyumva la fois passée nashobora kuba nitaba ku butumire mwari mwategekanije iyo sijene ku developer amatana y'abajene nashoye kwitaba kandi nabonye impano zitandukanye ariko natanye ikibazo imbere yuko bijya bintu mu byorganiza muba mwabanje gufata abo bajene mukabandika cyangwa murabatumira uwo ari wo wese akaza mu bisanzwe ubishatse wese bwa mbere navuze twebwe ihangiro ryacu rinakomeye ni ryo kwegeranya gushira abantu abajene mu makrebe iyo rero bari mu makrebe umwe wese aja muri krebe yiyumva niyo krebe rero abarimwo duca tubafashirizamo kugira ngo bashobore twe turaraba tukabona ati byo kuri uyu muntu iyi mpano arayifite canke ntayafise rero nk'ubu nk'ibyo twari twatunganije twaciye tubonamo abantu rerema uvuga ati barafise impano uravye ingene baririmba uravye ingene bakora ingene ba developa ibintu bisanzwe biri muri ukavuga ati umuntu arafise impano rero gatoya reka ndabishishemo kugira umuntu ubwa mbere umenye yuko afise impano uramubaza nikihe kintu ukunda cyane kurusha ibindi ubikoze bitakugumira mugabo wundi ariko arabikora wewe bikamugumira ugasanga ikindi naco hari ikintu ukora bose bakavuga wow ico kintu ukoze vraiment ni sawa hama kugira umuntu amenye impano sinabihereye ko sinabitondora byose kumbure mugabo harimo no kubaza abagenzi bakakubwira ati wewe umuntu akuravye urafise impano haba hasigaye rero ikindi kintu gikomeye hariho kumenya impano no kuyikoresha kuwayimenye chatumufasha none woyikoresha gute kuko impano atacikuviriyemo
atakikumariye ni ntaco nyene ntakibikumariye ntaco uri kurayikoresha. Ego murakoze cyane. Watubwiye yuko mu ntango yuko usanzwe uri n'umwigisha, mbega ku banyeshuri nawe wigisha bimeze gute mu busanzwe mu buzima bw'amashuri usanzwe nawe ukurikirana? Bisanzwe impano ziri uburyo butandukanye, hariho des talents artistiques, hariho des talents professionnels. Mu kazi nk'ubu je ndiko ndakora hariho umuntu ashobora kuvuga ati umuntu vraiment n'umwigisha kandi ibi bintu ni ivyiwiwe. Rero nka je ndiko ndigisha ndashobora kuvuga ati uyu muntu ibyo byose arafise impano iyi, arashoboye ibi n'ibi mugabo mw'ishuri icigwa ntanga si cyo kwigisha impano, nkorera kuri programme ariko mwibi nkora byo kwitanga nivyo mfashirizamo abajene. Umuntu namubonye nkubonana impano ndashobora kubimufashamo agashobora gutera imbere kubw'impano yiwe. Ego murakoze. None kumva watubwiye uko wabitanguye amashuri yawe agita ugeza amashuri. Ngeza amashuri natanguye kumva no korera cyane mu kwaruka nkumva no fasha cyane. Ndumva urafise uburambe cyane kuko sinzi imyaka umaze mugabo imyaka yo ikirahaca. None ko abo mukorana ushimye abo musanzwe muvyumva kumwe, hoba hari abandi dufate nk'indi shira hamwe cyangwa yandi mashira hamwe musanzwe mufise ubwo ruhusha rwo kuba mwokorana mukaba mukuriza ibikaniro hamwe? Abandi dukorana ndafise abo dukorana ishira hamwe si ry'umuntu umwe ariko bose dufise ihangiro si ryo kuguma mu mpano gusa ariko niryo gufasha kugira ngo urwaruka rushobore gushika ku nzozi ku ndoto zabo. Navuze yuko hoba hariho nk'irindi shira hamwe no kuvuga ishirahamwe ryanyu rirahari, irindi shirahamwe naryo bari ku ruhande ryumva ibyo izo nzozi zanyu bakavuga ati bon reka natwe dufashe ikiniki, usanga nico kintu kiba gikenewe. Murakoze. Ahubwo na yandi mashirahamwe aturondera kuko bisanzwe umuntu umwe niwe yavuze ati ushaka kumenyekana ufata essence ukirundako hama ukidomeka abantu bose baca bamenya ishuri. Twebwe rero kubera ko tumaze umuntu amagize kuja habona barabona ivyo ariko arakora ko bifasha canke bidafasha. Ubu rero kubera ko byo dufasha n'ibintu bishimwe turahurumbirwa turaronderwa. Nk'akarorero duheruka kuba turi kumwe n'irindi shirahamwe ryitwa Challenge Vision mu majambo magufi gitwa Chavi, isanzwe rikina amafilme ndarizi, isanzwe rikina amafilme. Abo barumvise ko dusanzwe twegeranya abajene hama nabo barumva ko tubanye hafi hari cyo twe twabafasha kandi natwe tukumva ko hari cyo nabo bodufasha, nico bita partenariat. Ntiturandika ngo tuvuge ngo turiko turakorana n'amashira hamwe yashanka hariya mugabo biraboneka ko hariho abaturondera abatwifuza bifuza ivyo tuba turiko turagira cyane cyane nk'ivyo kwegeranya abajene hama hakaba hari abandi baza bashaka gukorera mu bajene. Ego merci. Nk'umujene none yo bavyipfuza nk'ubu oya dufate jewe ndumvije ndaravye video ndabishimye ku mpanuro utanze nkavuga ati bon reka ndamurabe ndabe nyene nanje no impano yanje no igaragaza. Mu bisanzwe muca mumufasha gute hama bo basanga hehe? Uwo turamuha adresse bwa mbere ndamuha contact nimero ziwanje ni 7993 iyo niyo nkoresha no kuri WhatsApp. Uwo arashobora kuturondera kuri iyo nimero ahandi ashobora kudusanga. Nkorera sanze ndumwigisha nkorera kuri lycée Notre Dame de la Paix, ashobora kunsangaho. Ahandi nkunze nanakoreye volontari igihe kirekire naho bita kuri BFI ndahakunze kuhaba cyane. Wogira ico kibazo akumva ati je kweri nanje ndashaka kumenya impano yanje n'ingene ndoyikoresha, uwo twaca tumuha donc adresse niyo. Ego merci. Mu kurangiza nashaka bon nk'abo bayifatiye hagati video mugabo bavuga ati bon twe twabitahuye twatahuyemo ibintu bikeyi, urashobora kuca uturangiriza mugabo mu gutanga impanuro haba kuri ku bajene nka twebwe, haba ku basanzwe badukuriye muri leta, haba no ku bantu basanzwe bafise amashira hamwe bene mwebwe bon kugira amashira ensemble kugira bumve ico kibazo cyo gwaruka bakeneye ku develop impano zabo kugira bashobore kuba baja hamwe. Yego mu bisanzwe je nk'impanuro notanga ubwa mbere sinshobora guhanura leta cyangwa ngo ndayibwire ngo yokora ibi, irazwi byitegerezwa yoyo mugabo gusa je no hanura rwaruka niko novuga ko cyane turafise ikibazo gikomeye cyo kutaba creative. Donc creativity ntayo iri kiraba cyane mu rwaruka. Aho usanga umwana kumbure kuva
sinovuga ko amashuri ariyo ntambamye mu mashuri turiga mugabo birababaje kuba umuntu ashobora guheza ishuri atranta ugasanga ntihagiye gutangurira ubuzima bwo kwiyumvira donc une idée d'activité entrepreneuriale donc esprit entrepreneurial yategerezwa kuba développé ubu umuntu akagira creativité tukiyumvira ku bintu tugakora ibindi bintu bidasanzwe nta kimana itaduhaye aha hari wavuze ati mu Burundi turatunze mugabo abarundi barakenya yashatse kuvuga ko hariho ibyo twategerezwa gukora ibiti byose ni imiti mugasi benshi bashobora kwiyumvira ingene bokora imiti tukarindira ko izorinda kuva hariya muri Amerika rero impanuro hanini niyo kumenya kwishakamo bwa mbere impano iri muri wewe nk'ugwaruka hama ikindi gikomeye kuyikoresha kuyimenya no kuyikoresha nivyo bintu bikomeye ni nayo mpanuro notanga mbere novuga inakomeye ku bindi bisigaye bakunde kuba ahantu haze tubafashe tubabwira ingene bishobora kugenda kandi birashoboka yego norangiza ndabashimira cyane mwakoze kuba mutwitaba twari abafitiye hagati twari kumwe na Tarsise Nzosaba asanzwe ari umwigisha kuri Notre Dame de la Paix akaba asanzwe ari mu bariko barafasha abajene abo kwita aba innovateur bariko baravyura ibintu bishasha ariko arafasha kugira impano zabo zibandanye zigaragara zija habona ndabashimire cyane Tarsise kuba mwatwitavye nanje ndabashimiye murakoze ego murakoze twari mu kiganiro Bros Activity kisanzwe gisha kuri chaîne online Cool Bros TV tuba